itariki 20 za Kigarama muri iyo raporo twatanze mu Kigobe, twatanze raporo y'ibitabo bivyara 5116 pages. 5116 pages. Umutima wa raporo umwaka uheze warenza gatoya 800 pages. 800 pages. Chakindi bita kwita izina, qualification juridique de crime, cyagiye mu mapaje 87. 2020 twari twasohoye 3000 pages et quelques. Umva twarashushe 5116 pages. Ngira ndakubwire ko ibibazo byose wibaza uti hari ahantu washitse abandi bavuze uratinya kubavuga, twarabyanditse. Hariho amazina abanza gusohoka mu nzego zo hejuru niko bayivuga, imbere yuko ejo aja mu muco bita public. Ariko kubera mukuze mufise amabanga hambaye y'umutekano w'igihugu, iyo bavuze umuntu asohoka hanze kubonana na naka, ibintu bikora normalement yari umushikiranganje ajejwe imigenderanire yitwa Simbanani. Nk'uko udashobora kwiga 72 utaravya bari mu ambasade yarinde Addis Ababa yarinde, New York yarinde, Bruxelles yarinde. Ayo ma analyse yose turayigira transversal. Nyakubahwa chef de la force, nyakubahwa ministre, iyo turiga ibibazo byerekeye 72 ababuramatari, abasivile, abasoda, abacamanza, abajereri, iprona, abihebeye Imana, dukorera ku mazina precis. Ninde yatwara province Muyinga? Umusoda yitwa ntawumenya Ferdinand. Umusivile yarinde ucushira kote. Igitega yarinde umusivile yitwa Sebutimo Bizimana alias Murere. Umusoda yitwa Sinduhije Jero. Do ibyo byose byo biranditswe mwamubone ibintu ndefira bita bulletin officiel du Burundi. Ibyo byo naho tubitora bitora muri bulletin. Iyo bulletin ubiri kuri site, iri kuri site ya Louise. Site yo muri amategeko .bi urambabarira amategeko.bi ni site ya leta iri loge muri kintu cyitwa ni centre de formation il produit POP il est officiel, donc si je vais koreho hanze ni ya leta. Donc tuvuze tuti nakagiye muri Kongo kona nanaka izina riranditse, twari gico bita pyramide de responsabilité. Pyramide de responsabilité aho tugeze ko turashatora. Pyramide de responsabilité en général urazo wa mbere ukangura hejuru yitwa MM. Ari gakurikira ivyo byose bya pyramide murabizi nde mukorera komisiyo yose. Hanyuma nahereye inyuma politiser l'armée. Yarahawe mission mensonge d'etat. Reka mvuge mensonge d'etat kubera umusirikare uri mu rwego uhejuru cyane. Document yitwa livre blanc sur l'événement d'avril 1972. Ivuga yuko mu Burundi hateye abagwanyi 25,000 25,000 hommes. Harimo abanyamahanga imperialiste mwabonye 25,000 gihugu face à 3,500. Mwe muze kwideployer cyarico. Mensonge d'etat. Mensonge d'etat ya 29 avril 30 avril yakivuga ko Ntare Sente yazananye n'abanyamahanga aba imperialiste baje gukura micombero aho ni 30. Bukeye havuka abantu bita abamurere bakorana, hanyuma havuka iyi terme bamure bacitse udukoko après. Mu majambo make nshaka kuvuga yuko
la crise politique, la violence politique, iyo inzego z'igihugu zinjiye mu kwijera nabi havuka mensonge, parce que au lieu d'éteindre le feu, vous attisez le feu. Aha rero muri abategetsi murongo w'igisirikare no babaza nti ubwo ubu tugeze kuri 22,800 bava mu binogo, 22,800 bava mu binogo, ntituratora ibinogo byose kandi tuzotora byose. 2 abapfuye abatawe muri Jiji, Murembwe, Ruvubu, Ruvyironza, Dama, Tanganyika, Rusizi, abo ntizofata igufa ryabo. 3 abatawe mu ishamba basangukiyeho bakuma bakaribwa n'ibikoko, on ne saura jamais. 3 abaturiwe kw'isoko yo mu Minago, twatoye ikinogo babaturiye na essence, twatoye amagufa yirabura hajya kw'isoko mu Minago. La vérité rero ivuga iti armée politisée, oui. Wachuvuga na iprona politisée, oui. Iprona yo biroroshe kwishura kuko bayita le parti état. Murashuka kwa sekuture le parti état. Kubera iki umukuru w'umugambo yitwa nde kuwe w'igihugu Michel Micombero, secrétaire exécutif yitwa nde André Yanda, uramatari kuwe kwa province yatwara umugambwe kuwe kwa province, none wumva ko ari parti état. Nico gituma dusohoye raporo ya la repasse harabasoye communiquer ngo yo twebwe ntiturimwo muratubeshera. Duca tubaha raporo baza kuyisoma biyugaranye, mwishwanje rasura no kutuvugisha. La responsabilité est claire, directe. Kubera iki provincial yahagaritse, provincial yafashe ibiduga réquisitionné, commandant militaire yahagaritse, commandant militaire yagiye korokonesa ikinogo, commandant militaire yabijije mu duga aho kugira kugira karo ntavuze. Erega Igitega abahagariswe bava Imwaro, Ruyigi, Cankuzo, Karusi, Bugendana batransita d'abord muri commando. Wanse le morole. OK. Reka basi bivuge neza. Le décret de Micombero dit le gouverneur militaire, c'est lui qui assure l'administration politique et sécuritaire de sa province. Au-dessus de lui, au-dessous, hawarani uramatari civile, kubomusi, il obéit aux ordres du gouverneur militaire. Hasigaye iki? Ntagisigaye. Ibi bintu birakomeye kuko c'est lourd. C'est lourd. Icyo nshaka kuvuga nemeye nuko ahubwo ndabivuga neza kugira ngo ndabyoroshe, l'armée est un instrument du pouvoir, abize droit. Sibyo nico rondera. Nico gisubana navuze amajambo narenze ko yumvikanye. Les appareils répressifs et idéologiques de l'État. Yuko kuri gusohoka hakiri kare. Hari ibintu bitari kuba. Ngira nkubwire nyakubahwa mu general, iyo tuganiriye jewe ndaganira n'abantu benshi batandukanye, abagore, abagabo baturuka mu ntara zose. Kubera nakoze kera mu radio n'ahandi, abatusi ndabafise tuganira aho tunavise tuganira. Bambaza bati mbega ni kuki ibi bintu bitoye uyu munsi? Uwo mudame w'umudepute tudasangiye ubwoko. Mbe bazi ko kurandika bo tudasangiye ubwoko. Namubaje nti nyakubahwa honorable, none wabona byokogwa nande? Ubwo hari bwagere? Ni hari bwagere? Oya, nje n'amahanyisho ahubwo kubera turagana n'amahanyisho. Inyisho ni ushatse bivuga muri langage ya science politique. Il y a ce qu'on appelle en science politique les gestionnaires héréditaires d'un système. On va là, vous tenez ça mon général. Les gestionnaires héréditaires d'un général.
dans système dushaka kuvuga kuri n'ivyo ubwo wewe woza kwerekana ivyo mwene wanyu yakoze na mwishwawe na kuzine navyo werekana ni haramu navyo werekana ntazishobora aha rero twatebe mugabo iyo twinjira mu kuri kare iyo ducibanza kare tugahagarika stop aya mabi yose twaciyemwo 88 93 91 yega turiko tuzokora kuri 91 mbere 91 muri bika byabaye gaha atake bita wiki pari peutu Bujumbura atake 91 88 buracavyibuka twaragiye Busoni kwibarabara hitwa ngo iki abo kwibarabara mu Busoni oya hari handi ugiye kuri douane batoye umuntu yitwa aviateur batoye fosse commune mu nzu y'umuntu yitwa aviateur Busoni twatoye ikinogo mu nzu muri parcelle y'umuntu yitwa aviateur kwibarabara aho hari akazone ka kera bacha batubwira yuko Hutu bavuye mu Rwanda abahutu baravuye mu Rwanda 73 bari babaye refugee en 72 baza gupima akantu mu Kirundo i Busoni yabivuze muri filme bari bategerewe ni gisoda ca leta bose barasigaye barapfuye mugabo arasubiye inyuma ndabatera inkuru ikomeye uwo yasubiye inyuma atwara section ko muvyita korone liko avyita uwo yasubiye inyuma w'Uburundi yaratinze arataha araba ministre de l'intérieur muri gouvernement ziheruka imbere y'uko ministre yarabaye gouverneur de province quelque part mwamutoye yarabaye bamwita colonel Caterpillar irashaka nambe ko mukurikira twari to i Burundi ari byanyegejwe umuntu yateye en 73 ushika bamurekipera akaza kubabara amatari mu Cankuzo akaza kuba ministre de l'intérieur n'amatora ya 93 yabaye ari ministre de l'intérieur kugira ngo abere clair umanahejeje yarabaye na president urakoze yarabaye na president masaha make l'histoire du Burundi est complexe irimo ibintu binyegeje byinshi reka meze nshaka kugira muze murasoma aussi uti génocide crime zose zabaye ari contre l'humanité mbega abantu baroshesha le pouvoir ako kama karimo naho katavugwa kaba karimwo iyo birumvikana ni ministre yakibajije siko ka ministre le jeu du pouvoir le combat pour le pouvoir kaba karimwo hanyuma vérité pardon réconciliation uti imyaka yaraciyeho ari myinshi ababigendera babivuga bizoduheramwo ryari nyakwa ministre bizoduheramwo umunsi d'abord le processus yabaye soutenu par plusieurs Burundi 2 bizoduheramwo wewe ministre hageze kuvuga Hutu na Tutsi utugara idirisha utugara ibiyo utugara urugi 3 bizoduheramwo mu mabanga ushinzwe misi yose ugendera icyo bita la cohabitation pacifique ugira geste de réconciliation kubera wana neza namutandukanye bizoduheramwo usanza aho abantu bariko barigisha amacakubiri wiyenterpoza ukababwira uti ibyo ntawe bizodushikana ngira ngo ubwire igifana bivuze gutyo waruzi ko hari group warushikamo bagaca banuma nibyo sivyo hari group warawinjiramwo abantu bari bashohije iganiro bagaca banuma naje biranshikira nawe biragushikira hajya byerekana point d'interrogation biragushikira baca banuma nawe hari ugunuma kubera nje muri groupe yawe mugaje ntunuma kubera ndakoze kuva kera mwanyumvise nivyo tugwaye tuvuganye ukuri ibi rero byerekeye la vérité kuvuga la vérité sans long processus kwinjira muri pardon c'est un long processus kwinjira muri réconciliation c'est un long processus parce que le pardon chez le ministre le pardon chez mon général ntibayinjiramwo kumwe kandi ntibayinjiramwo en même temps kuri point de départ A no kuri point d'arrivée B C tutazi
umwe afise point d'arrivée C uwundi D, kubera Dieu ne nous a pas créé de la même façon, kandi ibi vyabaye vy'ama violence ntitwavyakiriye de la même façon. Donc ni processus ndende où tout le monde doit s'impliquer. Je veux dire sinorenza ngaho mugabo vuze akantu ka isano Burundi Rwanda twakivuze neza muri rapport twarabitora mu madokima menshi, nuko ijambo ryatembera mu Barundi bagira politiki ico gihe ni kintu bise l'impact de ce que au Rwanda on a appelé la révolution sociale. Abahutu bo mu Burundi ntibazoha batugira nk'abahutu bo, nico hanyuma hari uwaje ikibazo cerekeye abanyamahanga. Nta banyamahanga bashobora kwaterisa iwanyu, ntihagire ico beinfluence negativement. Ngira ndudurire ko hariho arrêté royal 1925 le roi belge niho yagira arrêté royal yerekeye Burundi yo gukura abahutu muri administration. Arrêté royal 1925 qui a chassé les Bahutus de l'administration. Hanyuma ivyo bita amateritoire hacatwara gusa abantu b'ubwoko bumwe, bica birabandanya. Donc le rôle des colons iriho. Hama kugira mbe president herekeze nuko ico gikorwa kiro kirakogwa 1885 à 1960, kiriko kirakogwa n'abaconsultants batatu, 2 historiens n'umu anthropologue, turabe abadagi badusigiye ishano ryitwa ngo iki, ababirigi badusigiye ishano ryitwa ngo iki. Kugira mbe clair kuri iyo sujet, nashaka kubabwira yuko mu Bubirigi hariho un comité parlementaire iheruka gusohora rapport kugira binjire nabo muri iyi debat turimwo. Niyo debat imaze iminsi iravuga pasitanga utwinyo twa Rumumba muri Kongo, nta nuzi ko ari iryinyo ryiwe. Il y a un comité parlementaire belge eje gusohora rapport, bariko bariga dossier y'u Burundi. En fait barabonye ko turiko turavyiga, ati bagira dutange, biraremvye ivyo bikorwa. Wewe urashaka guharira, ndiko ndaraba kugira mvuge ko dukorana Reverando bakavuga ati yo ne barambeshera ahubwo nije nakijije. Hazoba moment ya audience publique, duhagarara nk'isonga Igitega, twahamagaye abanyagihugu, twabiteguye n'inzego kugira abantu bavuge ibyo tumaze kuronka. Iyo audience publique iri prévue dans la loi. Mugabo audience publique aho yanse hazoba ico bita audience à huis clos, kuko abantu benshi baje gutemwanya, abo bita les présumés auteurs, bavuga abandi nta na gatoya bivuga. On parle de l'autre et jamais de soi. Audience est prévue, audience à huis clos il est prévu, avec les enquêtes et les investigations, les veuves, les rescapés. Mwari muzi ko bakoroka kuri Beni mwijoro, kubera ari mwijoro agaca arengana mu twatsi nyuma y'umukaratusi akikwega agashika mu mwonga agakira. Abashoferi b'Igitega bama Beni baracariho, abashoferi b'Ibujumbura bamwe baracariho. Hanyuma abimba bo b'ibinogo mu gihugu cose baruzuye. Mwabonye umuntu avuga ati general mujerere Imakamba twasanze benshi ahantu yitwa Igisozi uyu munsi, kera yari commune yitwa Bisoro. Uduge uce imbere yo kwa Colonel Bayagana kandi kwirembo aho bamushinguye, uduge mushikire ibiti bita urukariha. Muri bijya shamba bita ibiti by'urukariha twakuyeho ibinogo bishika 9 cyangwa birenga. Imishatsi y'abishwe bare mu kinogo n'ubu iracafashe kuri crane. Kubera iki? Harakanye. 2 ibiti byatewe muri 69 byagumye biduga bizana amababi menshi, n'ibiti bita hasi utuntu twinshi ducika umwavu.
imishatsi iracafashe kuri crâne. Imaginez-vous après 50 ans. Abize chimie biologie bacavyumva ahantu hakanye ni hakurya uvuga uti inyama kugira intife ushira muri frigo ni congélateur. Ils ont une réalité atroce, vérité dure, mais c'est la vérité qui va sauver ce pays. Nta yindi. Jewe ndabara cane abagenzi twiganye benshi basoda barapfuye bari nyuma yanje basanga apfuye azira la bêtise humaine qui nous conduit vers la violence communautaire. Abitwa ba Muringa twaragendana, abitwa bande Apollinaire we megaragwaye, Apollinaire ndabacekure w'Imwaro twarakuranye sabwe yaragwanye ndabuzi. N'abantu bari nyuma yanje bose mba mu Kinindo twabana n'umwe bicira mu itenga yitwa w'igikoloneli yagwanira mu Cibitoke bakamuhusha basuzuguye twarabanye. C'est dur. Abadame babo gaca ubabona. Non, c'est dur.